Yo basha bebe yarapostinze nk'ayo mafoto kuri Facebook ararenze kuri anniversaire yiwe riga Martini yo narindi aho gabasha hari n'ibintu bisigaye muri famille je ntamenye none nk'iyo anniversaire yabaye ryari mwansezeye byagenze gute azije ko nimbarire n'imisi nibere mu masengesho ibikorane ibyo byose nta nivyo menye byabaye hamwe ndakubwiye ati ntimwugare kuri portail harya nariko niyo narindi nyene basha kandi byari biryoshye abankizi foto ya postinze nyene zimeze ugisha ukuri yayiguhaye uko nyene oyavugisha ukuri ikintu imisi mbona mu muryango jewe utanezeye jewe nka mukuru wayo sivyo wowe uri mutoyi wacu gute on telefone umbwira ngo nimwugare utanambye iyo wari utanagize ntazi nawe muri kumwe none gashaho riga byarashitse gusa byarashitse je premier ngisi nikiraneze sivyo uri fo yuko urabana ugahinda mbiriza banze ushira telefone tuvugana kweri kugira rero mutangure vya bintu byanyu gutumvira abahumvira mu impanura mukuru wawe twege bana turibana mu nzu turi batatu turavuga batatu bazobona inyifato tuba turigenzamwe bazona dutaha ijoro batwumvire ko ibindi natwe twadusuko ukora vyumva je ndiko ndaguhanura kabuvyeyi ara je ndabasumba cane ndi mukuru wayo sivyo nije tubana mu nzu amabanga yo mu muryango nije ndayabazwa muga mukaca mutangura kungarariza nkuko ni kubera none misi simwoma ibintu ivyo gusenga bimaziki je kubona byo gusenga wowe nako wambara iminira abanyoje ko wambara no ubwo nambara iminira ndasenga ndabasavye ikintu kimwe kugira ngo muzoze murubahana umwe wese nigitageze woje ndi mukuru wawe je ni munyirekere rero we kudashaka kutwubaha mbeba ko tukubahira gateka shira telefone hasi umve nabi gusabye si urashaka mundekesha mbiriza ndakugira ikintu kimwe sivyo hano yo kutagomba kumviza ibintu mba ndiko ndaguha ndagiye gufata ingingo nk'umuntu kuba tutafata ingingo kandi zogukora kandi umuntu uzomvirinda ndagiye gufata ingingo nk'umuntu akujye muri umwe wese gusenga n'umutima wiwe kandi niwaca mu ijuru ntangorane sivyo ntaco wasi ntunasenge mugabo ukigenga ubuntu ugatahira amasandi andi bakugatahira none nzo urashobora gusasa sasa d'ijoro umwana w'umukobwa ntaziyuburi just ndosanga kugurura ndabyo n'ingenzo kandi muri zicuza ubuzima bwawe ivyo ni ivyo wanyu ni mundekeye none sawa uzoyibona mu misiri izeri imbere hari umunsi nzo gufatira ingingo no kwinjira ntiwinjire uzovuga iyo wari uje ifo ko tutubishikiriza umuryango kwintu byo byaturambiye kwera je nzoyenda ndabishikiriza umuryango nagerageje sivyo none ndababaza no kuritesha agaciro wewe nakuntu yo telefone saa 6 z'ijoro umbwira ngo ntimwugaye ese uri he uri kumwe nande koko tuguma mubwira none ndababaza aho mwahagaritswe umutima muraga n'amaraso nigeze guhagarika umutima je ko yaje ndi mukuru wayo kandi ngo nazogizo dukora ko nawe ikintu cyose kiba kuri mwebwe kibazo jewe itukwa jewe manze munyimvirize ndababwire jewe ushaka dusenga udashaka reke kandi gusenga ni droit yiwanje nta no mwazombuza kandi niraja mu ijuru nawe uzomfata ukuguru kandi nanje sinzogufata ukuguru uzokujana nanje njye ukadishura jewe shamureke byazicuza uno musi ugahirahira ukava ngaho ugataha ijoro urambona ico ndi jewe uyu musi ntumugururira ucagana kumana nibyo bigaba babiri kumwe cyangwa gutaga mutesha umutwe baby wow how are you nawe nambaye umbiriza muhungu hewe namaki ngaha wadodoye wahamagaye nde aha ni mu rugi wawe wayo no kuko winjira utadodowe rekana nibi bicucu uratingene bako baramukira ngaho ahubwo twigiye ndametse mana yanzomu ariko mana turago umukobwa wacu sigaye agenda n'abahungu bameze uko ntadodoye ntagize ikintu umuhungu nta nimesurira n'impuzu none umuhungu aribwa mubone ngaha n'umusuma jewe bikubana rero nimara iminsi mu masengesho ivyabera ngaha muhana nta nivyo namenye ahubwo narume uje nguma muhira ndarumiwe kwera ikibazo cacu no kugisengera rangende kubanda kwa twatuntu we turaza gusubira sorry tunaona kama ina maana hamna njia sipoteze time na nafasi niko na hivi kwa uyu muda sivyo ubukuru uyu mwanya harageze ko umbwira sinagutakarize umwanya ariko igihe uri kurakora ivyo ukora ntiwambwiye ngo umwanya ngo uri kuratakara ubu none office ndayameza ya
abiri 2 days. Sikiliza. Tusipotezeane muda. Sawa. Nina promise ambayo ni ya lazima, tena ni ya maana sana. kaa kimya shenzi mkubwa we mwanaharamu washaka kumenda jewe ukamenda ukangira ikintu c'ikijuju mu mutwe tena afite ubwenge bukwiye we mpori mwanaume mshenzi imbwa aujua atakufua Shut up. Shut up. Okay? Sawa. Uniharibie siku. Wewe mwanamke. Sikiliza. nimekwambia hivi nina mimba ya miezi miwili Nataka unisikilize. Sawa. Wewe sio wa kwanza au wa pili au tu kubeba ujauzito. Sawa. Mwanamke kazi yake nini? Sikuzaa. ina maana sio nataka kunizalisha nifike na kuwa imbwa mshenzi mimi hey, we mwanaume utuliza akili yako na ufikirie Nishakwambia acha kuniharibia siku. Acha kuniharibia siku. kwa hiyo sasa tutaona kama mimi niko na kuharibia siku si ndio hapa kwenye talala ndio talala shenzi mkubwa Ni vitu gani hapa? hauamini nini Siamini macho yangu mimi. huyu ni nani Wewe ni nani hapa? Nani bebi wako? Bebe msoro tutaongea. Nimesikia fujo. malaya Vitu gani mwe? mkubwa Wewe ushaniambia kama uko msharabani ukaniambia vitu gani? Vitu vingi. Nisikilize kwanza. Wewe unaongea na huyu mwanamke kivipi? huyu ni bwana wangu nina mimba yake ya miezi miwili Nisikilize. No, naomba nisikilize. Huyu asitie pressure. Sawa. Huyu amekuita. Si nimekuita mimi. Nisikilize. Nakukutana wapi? Nakukuta huko na nani? Naomba nisikilize. bebi wako ni nani kaa kimya mshenzi mkubwa mwanaharamu mbwa kafiri mkubwa Anakupiga kofi kama nani? Anakupiga kama nani? Si nakuuliza wewe. Niambie. Anakupiga kama nani? Huyo tu ni Nakuuliza ndani kwako. Wewe unanichezea mimi? Unanichezea mimi? Na ingine si. Chezea mapenzi usirudie. yako baka. Unaringiye kuraba amakofi. Oyi igishano nakyo cy'umuko.